Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Uriweho uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore nyuzi y'inza makuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Wahoze ari minisitiri w'intebe mu Bufaransa François Fillon n'umugore we bahawe igihano cyo gufungwa nyuma yo guhamwa n'ibyaha bijyanye no gutanga akazi ka baringa. Bwana Fillon yahamijwe icyaha cyo guha amafaranga 8,938 by'amadolari umugore we ku kazi atigeze akora. Mu Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwo ruremeza ko rwatangiye iperereza kuri minisitiri w'ibikorwa remezo bwana Claver Gatete uregwa uruhare mu kunyereza umutungo w'igihugu. Aho mu Rwanda kandi igisirikare kiravuga ko cyatewe n'abantu bitwaje intwaro baturutse mu Burundi mu mpera z'icyumweru gishize ndetse kigafata batatu muri bo. Burundi ariko buvuga ko ubutaka bwabwo butigeze bukoreshwa mu gutera u Rwanda. None se ingabo z'u Rwanda zivuga he, zibihera he, zibyemeza? Aho hantu aho icyo gitero cyabereye urebye na kilometero imwe ntigera uvuye ku mupaka w'i Burundi, kandi uko baje biragaragara ntabwo ari ahantu hihishe, ni ibintu ubona ko baje nuko basubiye, ni ibintu bigaragara niho baturutse kandi naho basubiye. Turabyumva birambuye muri aya makuru. Mu Burundi ho guverinoma nshya yaraye itangajwe, irimo abaminisitiri bageze kuri 15 bavuye kuri 25. Iki kiganiro cy'ubuwe na Florentine Kwizera. Ndagaruka mu kanya muri studio nyuma y'uko Robert Patrick Misigara bagezaho andi makuru ingenzi avugwa ku isi. Samirana radio yacu dukunda cyane, 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 BBC gahuza miryango. Duhere ano makuru kuyavugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sentare ntahinyuzwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuye ko itegeko ryabuza gukuramwo inda muri leta ya Louisiana yiganjemwo abagira ku vyiyumviro bihagaze ku vya kera. Uru n'urubanza rwa mbere rukomeye ku kibazo cyo gukuramwo inda rubaye ku ntwaro ya Trump, rukaba ari ugutsindwa gukomeye ku bagwanya gukuramwo inda. Iryo tegeko ryari rimaze amezi 6 ritowe, ryabwiriza abaganga ku maklinike akora ako kazi gukuramwo inda kuba bakorana n'ibitaro bibegereye. Kubera uko gukorana kugoye kuboneka, klinike nk'izo 2 kuri 3 ziri muri Louisiana zabwirizwa guca zugara iryo tegeko iyo rishigwa mu ngiro. Sentare mu mujyi wa Paris yaciriye urubanza wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa François Fillon wo gufungwa imyaka 3 muri yo akaba atazoyimara mu munyororo. Yahamwe n'icaha cyo guhemba umugore wiwe Penelope amahera avuye mu kigega c'abarihikori. Yamuhembeye kumufasha mu bikorwa vy'inama nshingamateka, akazi atigeze akora. Umucamanza yavuze ko bwana Fillon yagize uruhara mu gukura icizere ku banyepolitike. Umugore wiwe Penelope hamwe n'uwundi mufasha nabo bahamwe n'icaha. Bose uko ari 3 bari bambaye udufukamunwa, bikaba vyari bigoye kumenya uko bavyakiriye ubaravye mu maso. Abashinjacaha bavuze ko bwana Fillon yanyonyeje muri ubwo buryo amahera ya leta ashika ku miliyoni w'amadolari. Igihugu ca Iran casohoye umutahe wo gufata umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Iran imwagiriza kwica General Qasim Soleimani, umwe mu bagaba bakuru b'igisirikare cyayo, yiciwe mu gitero cy'indege ya Amerika mu mujyi wa Baghdad mu kwezi kwa mbere. Ni inkuru ya Alan Johnston mushikirizwa na Jacques Nitegeka.
Irani ishinja bwana Trump n'abandi bantu barenga 30 ibyaha byo kwica n'iterabwoba bijyanye n'urupfu rwa General Soleimani. Leta y'iki gihugu yasabye igipolisi mpuzamahanga Interpol kuyifasha mu guta muri yombi abo bantu ikeka. Ariko rero birashoboka cyane rwose ko uru rwego rutifuza kwinjira mu kibazo cya politiki nk'iki. Gusohorera abo bantu impapuro zo kubafata urebye nk'ikimenyetso gusa, ariko birerekana nanone urwango rukomeye abategetsi ba Irani bafitiye Perezida Trump. Aya na makuru ya BBC. Igipolisi cyo muri Espanya kivuga ko casambuye umuhora w'inkozi z'ikibi wakoreshejwe mu kurungika muri Afrika mu buryo butemewe n'amategeko umucafu w'iyarara ungana n'amatoni 2,500. Uwo mucafu wakuwe mu mazinga ya Canary. Bivugwa ko uwo muzigo wari urimwo ibikoresho vyatawe bishobora kubangamira ubuzima, ivyuma vy'imodoka hamwe n'ibikoresho vyo mu nzu navyo vyatawe. Mu bafashwe bivugwa ko harimwo umugore w'umutaliyanokazi w'umugwizatunga w'imyaka 62 ngo niwe yakoze impapuro z'impimbano zakoreshejwe ku kivuko ca Tenerife. Ryinshi muri iryo yarara ryarungitswe muri Nigeria, rishitse muri Afrika ryaciye ridandazwa. Ubushakashatsi bushasha buvuga ko Ubushinwa ngo buriko burategeka abagore kwifungisha kuvyara canke bakabashiramwo uburyo butuma badasama mu ntara ya Xinjiang ngo mu ntumbero yo kugabanya ubwinshi bw'abayisilamu baba agwa. Ubwo bushakashatsi buvuga ko abandi bagore ngo bapfungirwa mu bigo vyo kubagororeramwo iyo barenze ku itegeko ryo kuringaniza imvyaro. Ubushinwa busanzwe bwiyamirizwa n'abakungu kubera gupfunga aba agwa bashika hafi umuriyoni mu makambi. Beijing yavuze ko ngo ivyo vyagiriji atashingiro bifise. Mu ntango yabanje guhakana ukubaho kw'izo nkambi kuzo kugorora abantu, mu nyuma iza kuvuga ko ngo zikenewe kugira ishobore kugwanya iterabwoba. Abantu bashika 23 nibo vyibazwa ko bishwe, abandi 15 barakomereka igihe igisasu cagwa ku isoko ry'ibitungwa riri mu ntara ya Helmand iri mu manuko bwa Afghanistan. Ababa hafi yaho vyabereye babwiye BBC ko bibaza ko ngo izo bisasu vyatewe n'abasirikare ba leta, ariko abajejwe intwaro bagirije abataliban. Ni inkuru ya Sekunda Kemani mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Amashusho yafatiwe aho byabereye yerekana abagabo n'abana bakomeretse ku buryo buteye ubwoba. Aka ni agace gasanzwe kagenzurwa n'abatalibani. Ababibonye bagakeka ko ibisasu byaguye ku isoko byaba byarashwe n'ingabo za leta ya Afghanistan. Gusa uruhande rwa leta rwo ruvuga ko ibi bisasu byoherejwe n'abatalibani bashaka guhamya ikigo cya gisirikare kiri hafi aho. Nyuma y'agahenge k'igihe gito mu kwezi gushize, ubugizi bwa nabi bwariyongereye cyane muri Afghanistan muri ibyumweru bya vuba, nubwo abatalibani ndetse na leta ya Afghanistan bagerageza gutera udutambwe nubwo ari dutoya berekeza ku biganiro by'imbona nkubone bibahuje. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa. Ni nawe usoje ingingo z'ingenzi z'andi makuru avugwa ku isi. Mwagizwagaho na Robert Patrick Misigaro. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Turahera mu Bufaransa aho wahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu François Fillon n'umugore we bahawe igihano cyo gufungwa nyuma yo guhamwa n'ibyaha bijyanye no gutanga akazi k'abaringa. Bwana Fillon yahamijwe icyaha cyo guha amafaranga 938 by'amadolari ku kazi atigeze akora agaha umugore we. Yakatiwe gufungwa imyaka 5 irimo 3 isubitswe. Umugore we yahawe 3 isubitse. Aya mahano yasize icyasha ku ndoto za François Fillon byanatumye ananirwa kwiyamamaza ku mwanya mukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017. Bombi bahise bajurira icyemezo cy'urukiko baburizamo umwanzuro wagombaga gutuma bahita bafungwa ako kanya. Bwana Fillon niwe muntu uri ku rwego rwo hejuru muri guverinoma y'Ubufaransa ukatiwe igifungo cya gereza kuva mu mwaka w'1958. Inkuru irambuye ku rubuga rwa BBC murumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Umucamanza yararongoye intayicese yo kuri uyu wa mbere igihe yari kashikiriza urubanza muri sentare y'i Paris. Yavuze yuko umushahara watanzwe utari uhuye na gatoya n'akazi umukenyezi wa Fillon yanditswe ko ikibanza mbere ngo kitigeze gikoreshwa.
uyu mupfasoni yagiriza uruhara mu gufasha kunyereza ubutunzi bw'igihugu no kubunyegeza. Udufukamunwa bari bambaye two kwikingira coronavirus twatuma bitagaragara neza nimba bari biririwe canke bakeye igihe urubanza rwariko rurasomwa. Ababuranira François na Penelope Fillon bavuga yuko bidahereye ngaho ku rubanza bazokunguruza ruzoburanywa nka rushasha kandi ngo rutazoba rugwangondagonde. Ibi ngo babikura ku mpamvu zibiri. Ubwa mbere bavuga yuko kugena kw'igikorwa gitanzwe n'umunyapolitike gikwiye guhembegwa canke kudahembegwa atari ingingo ifatwa na sentare. Ikindi bavuga nuko vyose nivyamara kuja habona ibivugwa kuri François Fillon bazosanga bitandukanye cane n'inkuru bazi muri kino gihe. Umugwi uburanira Fillon watewe intege nuko wari umushikiriza manza akurikirana amatohoza ku vy'amafaranga yivugiye yuko yashizweko agahato kugira ngo anyaraguritse gukora amatohoza kuri François Fillon mu ntango za 2017. Ibi bigashigikira ivyo bo bavuga yuko uru rubanza ari urubanza rwafindafinzwe mu nzira yo gusibanganya isura y'uwo baburanira mu buryo bwose bushoboka. Ariko naho ivyo bavuga vyoba ari vyo, ngo nta kintu kinini yabishobora guhindura kuri uru rubanza. François Fillon amaze imyaka iharugwa mu mirongo muri politike. Yarabaye umushingamateka, umukenguzamateka, atwara n'ubushikiranganje butandukanye imbere yo kuba umushikiranganje wa mbere kuri leta ya Nicolas Sarkozy hagati ya 2007 na 2012. Yashatse kwitoza muri 2017 nk'umukuru w'igihugu mu mugambwe w'abarepublicain, ari naho ico kibazo ca ruswa cavyuka. Yatakaje amanota inyuma yo gutogwa mu ntango bituma adashikira amahigwe yo kwitoza nk'umukuru w'igihugu. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruremeza ko rwatangiye iperereza kuri minisitiri w'ibikorwa remezo Bwana Claver Gatete uregwa uruhare mu kunyereza umutungo w'igihugu. Ni iperereza rije nyuma y'inama yahuje Perezida Paul Kagame n'abagize biro nyobozi y'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi mu mpera z'icyumweru twaraye dushoje. Urwego rw'umuvunyi rwo ruvuga ko hari abakozi bakuru ba leta benshi batitabira kugaragaza aho bakuye imitungo yabo, kandi ni mu gihe bivugwa ko imwe muri yo iba yaribwe muri leta cyangwa se ikomoka kuri ruswa. Inkuru irambuye tubibaza umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsi uri Kigali. Umuvugizi w'agateganyo w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Bwana Dominique Bahorera yemereye BBC ko minisitiri w'ibikorwa remezo Claver Gatete ari mu itsinda ry'abantu bari gukorwaho iperereza mu byaha byo kunyereza umutungo w'igihugu. Gusa yashimangiye ko Bwana Gatete akurikiranwa adafunzwe kandi ko akiri mu mirimo ye. Iri perereza rije nyuma y'inama ya biro nyobozi y'ishyaka riri ku butegetsi FPR yateranye kuwa gatandatu iyobowe na Perezida Kagame unayoboye iri shyaka. Muri iyi nama Paul Kagame yatunze agatoki abategetsi yashinje gusesagura no kunyereza umutungo w'igihugu ku buryo bwihutirwa, ndetse asaba urwego rw'ubugenzacyaha gutangira kubakurikirana. Abari ibintu byo gukina amaraso yamenetse y'abazize ubusa, ameneka y'abarwaniye igihugu, warangiza mukabikinira hejuru. I promise you abantu baraza gutangira kubyishyura. Kwangiza umutungo w'igihugu, ukangiza ibikwiriye kuba bifasha abaturage ukabigira ibyawe, byo birahagarara byanze bikunze ubu byarangiye. Minisitiri w'ibikorwa remezo Claver Gatete avuzwe mu gihe yari amaze iminsi ashyirwa mu majwi mu rundi rubanza rw'abakozi bakuru ba leta baregwa kuyihombya akayabo ka miliyari zisaga 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Abo barimo abari abanyamabanga bahoraho muri Minisiteri y'Imari n'Ibikorwa Remezo baregwa kugurira leta inyubako ku giciro gihanitse cyane ugereranije n'agaciro nyako kayo. Iki kibazo cyo kunyereza umutungo wa leta kandi kiranavugwa no ku rwego rw'umuvunyi ushinzwe kumenya imitungo y'abategetsi. Ubwo yari imbere ya Sena agiye kumurika umutungo we, umuvunyi mukuru Bwana Anastase Murekezi yavuze ko hari abategetsi benshi bakomeje guhisha imitungo yabo kuko badashobora gusobanura inkomoko yayo. Anastase Murekezi yatunze agatoki abo yise abashumba bashinzwe kuragira imitungo y'abategetsi batigaragaza. Nukuri ntaho bazabihungira, kandi nabo ngabo baragiye imitungo y'abayobozi bamwe na bamwe, ntibibwire ko amategeko atazabageraho. Abakoze ubufatanyacyaha nabo bakurikiranwa nk'ababahisheho iyo mitungo. Mu by'ukuri turagira inama abahisha imitungo y'abantu babibye imitungo ya leta yuko babyirinda, kuko hari ingaruka mbi cyane bizabageraho mu gihe cyo kugenzura iyo mitungo.
kuri uyu wa kabiri niyo tariki ya nyuma yahawe abategetsi ngo batangaze imitungo yabo. Abagera ku bihumbi 11 kuri 12 bitegerejwe nibo bamaze kumurika imitungo, naho abategetsi 15 ndetse n'ababaragiriye bakaba bakurikiranyweho guhisha nkana imitungo nk'uko bivugwa n'ibiro by'umuvunyi mukuru. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Tukiraho mu Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda kiravuga ko cyatewe n'abantu bitwaje intwaro baturutse mu Burundi mu mpera z'icyumweru gishize. Mu itangazo ryasohowe n'ingabo z'u Rwanda nyuma y'icyo gitero cyagabwe ku birindiro bya gisirikare biri mu majyepfo y'igihugu, u Rwanda ruvuga ko ngo ruzafatira ingamba abakigizemo uruhare urwo ari rwo rwose. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango Innocent avuga ko kugeza ubu bafashe abantu 3 bakaba bari mu maboko ya leta y'u Rwanda mu gihe iperereza rikomeje. Ariko Burundi buhakana uruhare urwo ari rwo rwose rw'ubutaka bwabwo kuba bwarakoreshejwe mu gutera igihugu cy'igituranyi. Navuganye na Lieutenant Colonel Innocent ntangira mubaza uko byagenze. Hari mu rukerera rwo ku wa gatandatu ahagana mu saa 6:20 abantu tutarashobora kumenya neza bagera nko kwijana bitwaje imbunda nibo bateye ahantu RDF ifite ibirindiro segiteri ya Ruheru muri Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Abo bantu rero bateye muri ayo masaha batera ibirindiro byacu, ariko bigaragara ko ari uko ingabo zacu zabagiye imbere, naho ubundi bari bagiye bafite gahunda itari nziza yo kujya mu baturage bari mu mudugudu aho hafi. Muravuga ko mutaramenya abari bo, ariko kandi mukaba mwaravuze ko baturutse i Burundi. Mwabibwiwe n'iki ko baturutse i Burundi, mwabimenye gute? Aho hantu aho icyo gitero cyabereye urebye na kilometero imwe ntigera uvuye ku mupaka w'i Burundi, kandi uko baje biragaragara ntabwo ari ahantu hihishe, ni ibintu ubona ko baje nuko basubiye, ni ibintu bigaragara niho baturutse kandi naho basubiye. Uravuga ko ari abantu bagera nko kwijana, niba bose bari bitwaje imbunda, haba harabaye imirwano cyangwa byagenze gute kugira ngo basubireyo? Bari bitwaje imbunda, yewe zinakomeye, ntabwo ari imbunda nto gusa, kandi n'imirwano yamaze igihe kigera hafi nko ku minota 30 bahanganye n'ingabo zacu. Ubwo ariko aho ngaho hasigaye imirambo 4, twebwe rero dushobora no gusigarana n'abantu 3 abo bazima, n'ibikoresho byinshi bahasize, bimwe biriho n'ibirangantego by'ingabo z'u Burundi. Ku ruhande rw'u Rwanda ho nta bakomeretse cyangwa ngo bapfe? Twe twakomerekeje abasirikare 3 ariko byoroheje. Ariko iyo uvuze ko bari bambaye imyenda yanditseho ifite ibirangantego by'u Burundi, ushatse kuvuga ko rero mwatewe n'igisirikare cy'u Burundi? Nakubwiye ibikoresho bimwe byanditseho n'ingabo z'u Burundi. Inzego nazo zikora amaperereza zirabikurikirana kugira ngo zimenye abo bantu abari bo. Ikiza rero bo turanabafite, harimo n'abo dufitemo, bizoroshya iperereza. Icyo gihe nihagera abantu bazabamenyesha ibyavuye muri iryo perereza kugira ngo tumenye abari bo. Muri abo bantu 3 muvuga mwasigaranye, bari bababwira umwirondoro wabo, mwari mwamenya niba bari mu ngabo z'u Burundi cyangwa se ari inyeshyamba zisanzwe zateze ziturutse i Burundi? Ibyo biracyari kare kugira ngo tugire icyo tubatangariza ubu, ariko igihe nikigera muzabimenyeshwa. Icyo gihe ubwo ni ryari? Igihe iperereza niba risoza tuzabibamenyesha nta kibazo. Mu itangazo ingabo z'u Rwanda muravuga ngo twongeye kwizeza abanyarwanda ko tuzafatira ingamba ababigizemo uruhare. Izo ngamba muzafata ubwo ni izihe? Ingamba ni izifatirwa abantu bose bifuriza nabi igihugu cyacu, kuko iyo hari gahunda nk'izo ntabwo twakwihanganira umuntu wese uwo ari we wese ushaka gutera umudugararo mu gihugu cyangwa se umutekano muke. Gahunda ndumva iziguye. Mu buryo butaziguye izo ngamba ni nk'izihe? Nizo kurinda igihugu. Kurinda igihugu, ariko ngira ngo burimo uburyo bwinshi. Ukarinda n'ubusugire bwacyo, uwifuza wese kukigirira nabi ubwo murahangana. Muhangana mu buryo bw'intambara? Oya, intambara rigasi wo muti. Habaho n'uburyo bwinshi usobanuza impamvu umuntu yifuza kukugirira nabi, wasanga nta buryo bundi afite, ubwo abantu bagashaka izindi ngamba nyinshi. Ku ruhande rw'u Burundi, Colonel Biyereke Floribert akaba ari umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, we yavuze ko ngo ubutaka bw'u Burundi budashobora kubindiriya bitwaje intwaro bahungabanya umutekano w'ibindi bihugu bituranye. Ariko mwebwe muravuga ko abo bantu bateye baturutse mu Burundi.
ko bisa nk'aho bihabanye. yewe nk'ingabo mvugira zatanze n'itangazo zifite n'ibimenyetso, ibikorerwa ku rundi ruhande turabiharira ba nyirabyo hariya kugira ngo babivuge uko babibona n'uko babyifuza. Mwese rero muri abavugizi b'ingabo z'ibihugu bitandukanye, ubwo umwe muri mwe arigiza nkana? Reka yewe nkomeze mvugira ingabo z'u Rwanda, byo kuba nigiza nkana cyangwa se uriya yigiza nkana ntabwo ari ibyanjye, ni ibyawe nk'umunyamakuru ushishoza, ni n'iz'undi wese utwumva kuri radiyo yanyu. Leta Koloneli Innocent Munyengango, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Twagerageje kuvugana rero n'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, ariko ntabwo dushoboye gusa mu itangazo basohoye bavuze ko ibyo babihakana by'uko ubutaka bw'u Burundi bwakoreshejwe mu gutera u Rwanda. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, ndetse no kuri BBC Gahuza .com. Uratwumva ugiye no kuri Facebook, atwumva utureba, ushakishe BBC Gahuza. Saa moya zirabura iminota 10 mu Rwanda no mu Burundi ntibivuga. Mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere. Mu Burundi, perezida mushya Evariste Ndayishimiye yashyizeho guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 15 bavuye kuri 25. Mu itangazo rigena abagize iyo guverinoma ryasomwe kuri radio na televiziyo by'igihugu, yiganjemo abo mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Ni leta kandi irimo ibice hafi 30% biteganywa n'itegeko nshinga ry'u Burundi by'abagore. Navuganye na mugenzi wacu Bernard Bankukira ukorera mu biro bya BBC i Nairobi, ntangira mubaza anansobanurira uko iyo guverinoma nshya itunganyijwe. Iyi leta nshasha yayitangajwe igizwe n'abashikiranganje 15, ni igitigiri gito c'abashikiranganje ugereranije na leta zahora kuva kera, kuva mu myaka ya 70 ukaduga mu 80 ukaduga mu 90 eka no kurenga mu myaka y'ibihumbi 2000, mbere no ku butegetsi bwa nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza, aho basanga ubushikiranganje burenza 20. Rero twavuga tuti yazanye ikintu kitaheruka mu gihugu. Byumvikana rero ko hari ubushikiranganje bumwe twavuga tuti bwateranijwe, aho ni nk'akarorero nk'ubushikiranganje bw'intwara hagati, bw'iterambere y'amakomine n'ubw'umutekano bwabaye bumwe. Hariho kandi ubushikiranganje bw'indero muri leta yahora, hakaba hari ubwari bujejwe amashuri y'intango n'ayisumbuye, hanyuma hakaba n'ubwari bujejwe amashuri kaminuza n'ubushakashatsi. Ubu rero bwose bwabaye bumwe, ni ukuvuga ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Perezida mushya Evariste Ndayishimiye yavuze ko n'abantu bari bahanganye mu matora yiteguye gukorana nabo, bakamuha n'ibitekerezo. Hari abatavuga rumwe na CNDD-FDD baba baserukiwe muri iyo leta nshyashya. Ibwirizwa shingiro rishasha ryemejwe mu mwaka wa 2018 ryatangajwe n'irya kera ryo mu 2005, tuvuge gutyo, kuko mu bwirizwa ryo mu 2005 hari ibibanza byategekanirizwa imigambwe yashikanye amajwi kanaka mu matora. Ubu rero iyo ngingo muri bino bwirizwa shingiro ryo mu 2018 ntayikihari. Byumvikana rero ko atari ngombwa ko imigambwe kanaka yaronse amajwi kanaka amatora ateza kuronka ibibanza muri leta, kiretse kumbura umukuru w'igihugu wenyine agumye bamwe muri yo. Rero muri ino leta umugambwe CNL wahiganwe bikomeye mu matora, mbere wabaye n'uwa kabiri, nta mushikiranganje n'umwe arose muri iyo leta. Hagati aho twamenye ko hari umwe mu bagenwe ari mu mugambwe witwa Piebo. None Bernard, iyi leta irimo abaminisitiri cyangwa abashikiranganje bashya cyangwa higanjemo abari basanzwe muri leta ya perezida Pierre Nkurunziza? Hariho abashikiranganje bashasha, ariko harimo kandi n'abashikiranganje bahahora, nk'akarorero n'abashikiranganje Domitien ndo kubwayo w'ikigega ca yagumyemwo, uw'amagara abantu Tade Ndikumana yagumyemwo, hariho abashikiranganje Dogide Rurema, Ambassadeur Ezekiel Nibigira, ariko kandi hariho n'abandi bashasha muri iyo leta ariko bafise uburambe kanaka, ni nk'umushikiranganje n'akarorero Ambassadeur Albert Shingiro yahora aserukira Burundi mishirane ONU. N'uyu ni umuntu amenyereye cyane ibijanye n'imigenderanire, uravye igikorwa gihambaye yagize mu kugarukana imigenderanire y'u Burundi na ONU mu myaka iheze. Gusa ikindi nicyo twovuga nuko mu bwoko bw'abatwa baserukiwe, aho umushikiranganje gufatana mu nda
ari uwo muri ubwo bwoko. Ibyo rero ni ibintu bitari bimenyerewe, abato twabasanga mu bindi bisata by'ubuzima, ariko umushikiranganji ntabyo twari tumenyereye. Hariho kandi uravye yarubahirije igitsina, kuko muri abashikiranganji 15 babaye bagenywe, abakenyezi ni 5. Urumva dufatiye kuri 15 byarice 30% bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro byarubahirijwe, uretse gusa yuko hagiye ko umushikiranganji wa mbere baca bari 16, ariko turabona yuko n'igitsina tubahirijwe. Bernard Bankukira, umunyamakuru wacu, mugenzi wanjye ukorera mu biro bya BBC i Nairobi. Noneho tujye i Kigali mu makuru y'imikino na Jean-Claude Mwambutsa. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri iki kiganiro cyacu. Duhere mu gihugu cya Tanzania, aho ikipe ya Simba yarayegukanye igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka mu mupira w'amaguru. Iki gikombe yegukanye ku nshuro ya 3 ikurikiranya. Simba gitwaye ku munsi wa 32 hari hagisigaye imikino 6. Simba yari imaze kuzuza amanota 79, ntishobora gushyikirwa na Yanga ya kabiri nubwo yatsindwa imikino 6 yose isigaye, kuko irusha amanota 19 yose. Gutwara iki gikombe kuri Simba byemeje bidasubirwaho ko imyaka 10 iheruka Simba na Yanga arizo zihariye shampiyona ya Tanzania. Simba imaze kwegukana iki gikombe inshuro 4, Yanga igitwara 5, cyakora Azamu nayo yashoboye kugitwara inshuro 1. Mu mupira w'amaguru kandi, ariko noneho ku mugabane w'Uburayi, Real Madrid yongeye kunyura kuri Barcelona mu gihe shampiyona ishigaje imikino 6. Real yasabwaga kutirangaraho yashoboye gutsinda Espanyol igitego 1-0 cya Casemiro wahawe umupira mwiza na Karim Benzema. Real Madrid yahise igira amanota 72 mu gihe Barca yo ifite 69. Kuwa gatandatu imyugariro ya Barcelona ntiyari yashoboye guhagarara ku bitego 2 byari byatsinzwe na Luis Suarez bikaza kwishyurwa na Celta Vigo. Umutoza Zinedine Zidane wa Real Madrid avuga ko amanota 2 arusha Barcelona atamuha umutekano uhagije, agasaba abakinnyi be gufata buri mukino nk'uwa nyuma w'igikombe. Barcelona ifite akazi gakomeye kuri uwa kabiri ubwo izahura na Atletico Madrid ya 3, naho kuwa 4 Real Madrid igerageze guhagarara ku mwanya wayo wa mbere yakira Getafe yo iri ku mwanya wa 6. Mu Bwongereza ho, nyuma yo kwegukana igikombe cya shampiyona, umutoza wa Liverpool Jurgen Klopp akomeje gusaba abakunzi b'ikipe gutegereza igihe gikwiye kugira ngo bishimire igikombe batwaye. Mu ibaruwa yandikiye abakunzi ba Liverpool, Jurgen Klopp yavuze ko nawe yakwishimira kugaragaza akanyamuneza, ariko ngo ntibikwiye ko abantu bakwishyira mu kaga bikusanyiriza hamwe ngo bishimire igikombe. Nyuma y'uko Liverpool itwaye igikombe, bamwe mu bakunzi bayo bakomeje kunengwa imyitwarire ishyira igihugu mu kaga bikusanyiriza hamwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda. Tutarava mu Bwongereza kandi, Manchester United izahura na Chelsea, naho Manchester City ikine na Arsenal muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cya FA. Manchester United yasezereye Norwich itsinze ibitego 2-1. Chelsea isezerera Leicester. Manchester City itsinda Newcastle United, mu gihe Arsenal yo yakomeje itsinze Sheffield United ibitego 2-1. Naho ku isoko ry'abakinnyi, ikipe ya Liverpool yatangiye gutekereza ku mwaka utaha w'imikino ngo irifuza cyane myugariro wa Napoli Kalidou Koulibaly. Uyu munyasenegal imyaka 29 akomeje gushakwa n'amakipe akomeye arimo na Manchester City, cyakora Liverpool ngo niyo igaragaza ubushake bwinshi. Naho ikipe ya Benfica yo muri Portugal yo ngo irifuza umutoza Mauricio Pochettino umaze iminsi nta kazi afite nyuma yo gusezererwa na Tottenham. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, amakuru yacu natuyasoreje mu gijoro ryiza. Jye Jean-Claude Mwambutsa. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa, ni nawe uri kudusingiriza umusozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 29. Gusa niba ari bw'igifunguro radio yawe wamenya ko mu Faransa wahoze ari minisitiri w'intebe François Fillon n'umugore we bahawe igihano cyo gufungwa nyuma guhamwa n'ibyaha bijyanye no gutanga akazi kabaringa. Bwana Fillon yahamijwe icyaha cyo guha umugore we amafaranga 938 by'amadolari ku kazi
kadahuye n'uburemere bwako yakoze. Naho mu Rwanda igisirikare cy'u Rwanda kiravuga ko cyatewe n'abantu bitwaje intwaro baturutse mu Burundi mu mpera z'icyumweru gishize ndetse kigafatamo 3 muri bo. Burundi buhakana ko ubutaka bwabwo butakoreshejwe mu gutera u Rwanda. Bihoyiki Dani Chris yagize icyo atangaza kuri iyo nkuru, avuga ati ni ukuri turasabye nyakubahwa Kagame na nyine cyubahiro Ndayishimiye bicarane bakemura ibibazo byabo biri hagati n'ibihugu byacu, twifuza amahoro mu bihugu byombi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango, yarayobowe na Florentine Kwizera ndi Prudence Ngyumva. Ushobora kongera kuyasanga kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook watwumva unature bushakishije BBC Gahuza. Uraraharyana kandi wirinde.